Okay, twajengera muri City Sobel gufasha abantu batwawe n'umwuzure mu Gatumba. Twashaka mutangwe mwidodora muri bande mwaje nk'abandi. Twebwe turi association yitwa United Women Association, isigura ngo ni association y'abakenyezi bashize hamwe kugira bungu bumwe. Hama twari twiyumvire kino gikorwa cyo gusangira n'abantu batishoboye bashikiriwe n'umwuzurira w'amazi hariya mu Gatumba. Ubu bari muri City Sobel, twiyumviriye gusangira umwaka mushasha nabo. Twiyumvira kubera ko hari abantu benshi batandukanye, twiyumvira ko twofasha abantu bakuze kubera ko bataba bagifise uko babayeho, ubavomera n'utuzi. Twiyumvira kuva ku myaka 60 kuduga, hamwe n'abana b'abakobwa kuva ku myaka 15 gushika kuri 21. Ni muri iyo ntumbero rero yo gusangira umwaka mushasha nabo, twiyumvire kuza muri ino site kugira ngo turyoherwane nabo muri uwo mwaka mushasha. Ego mu bintu mukoze ni bitwara uburyo bwinshi, bisaba kwitanga n'inguvu nyinshi. Hamwe nkagwe mwagiye hamwe cyangwa bige mwagiye hamwe, byatwara uburyo bumeze gute cyangwa musabiki? Ego murakoze, byadutwaye uburyo bwinshi cyane, twabifatiye umwanya. Twebwe association yacu iracari nshasha, nta buryo burebure canke nta fashanyo twashoboye kuronka hanze, kandi twebwe nyene twavuze tuti reka kino gikorwa tuciyitirire, ntitucitirire amahanga, ntitucitirire igihugu, ntitucitirire ishirahamwe na rimwe, ariko bive muri twebwe nyene. Turashira hamwe duke duke, twarabifatiye umwanya kuko murumva yuko bitwara uburyo bwinshi cyane. Rero byadutwaye uburyo bwinshi butari buke nk'imiliyoni zirenga 5 muri twebwe. Ntibyari byoroshe ariko byagenze neza, Imana yaradushoboje gushika kuri ico gikorwa. Mwebwe nk'abige mwagiye muce ko musanzwe mukora cyangwa musanzwe mufatse indi mukora? Twebwe nk'abigeme twagiye hamwe, dusanzwe dufashanya hagati yacu, turagira social hagati yacu, tugafashanya mu bibi no mu vyiza, tugafatana mu nda. Ariko muri uko gufatana mu nda natwe turakora utuntu duto duto two kwiteza imbere, udushira hamwe two kuziganya no kuguranana, kugira ngo muri utwo duke tuba turonse dusabikanye na wa wundi adashobora kuronka. Okay, mwavuze yuko bitwa uburyo bwinshi kandi abantu bafasha ni benshi babahari. Umashaka kubaronda mwebwe namwe ashaka kuba uburyo mushaka kubushikana handi yanwogira iyo batagute canke nigiki muvuga ceke cy'abantu? Ego murakoze. Twebwe uburyo ko bugoye cyane, turashaka imfashanyo umuntu wese yumva yo dufata mu mugongo kugira ngo kino gikorwa cacu gishike kure, dufasha abantu benshi bashoboka. Nivyo twifuza. Umuntu wese yumva ko yogira ico akoze, umuntu wese yumva ko yogira ico atanze, agatanga uburyo bwiwe, umwanya wiwe kugira ngo adufate mu mugongo, turifuza ko yo kwifatanya natwe. Ni akajambo utekera abantu muri rusange bashaka kuronka ibintu mwabahaye? Akajambo no batekerera ni kamwe, ni ugufatana mu nda hagati yabo, kuko n'ahantu hari abantu benshi bari ubwoko butandukanye, bafise ingeso zitandukanye. Ni ugufatana mu nda bakagira urukundo, bakamenya ko nta hantu na hamwe Imana idashobora gukura umuntu, bakamenya ko ubuzima barimwo ejo buzobuvamwo. Tugasaba na leta ko yobashigikira, kuko twaraganiriye nabo baratubwira ko atafashanyo baherutse kuronka. Ico twifuza rero nuko leta mvyeyi, leta nkozi, igihugu cacu ciza c'u Burundi co bafata mu mugongo kugira ngo nabo baronke ico bakora, bashobore kwibeshaho batarindiriye ivyo bazobazanira. Ego United Women Association katubashimire cyane ku byo mwasha gukora kandi Imana basubirizaho mwakuye. Murakoze cyane. Merci. Sawa mu telefone amugari muri aka karere hafi.
Ami, asante. Nimekukata mara. Wasaba yuko mu cyubahiro cyanyu gusura kandi kubura mwese ku mutima ko watuzigamye waturenganije byinshi byari bihanamiye ubugingo bwacu ntacyo twatanze kandi si uko wabonye ko turi abagororotsi kurusha abandi kuba tukiri mu mpemo y'abazima n'ubuntu bugerekeranye n'ubundi mwemana watubwiriye kubona tugejeje uyu mwanya n'isaha tukiri bazima reka twongere tuvuge ngo icubahiro n'ikibi cawe aho byagiye mu ijuru ku ntebe y'inganje kibirengeye kizima naho wari ubisangamwe turagushimiye turagukengurukiye igitondo ciza nk'iki wongeye kutungikira abashitsi b'iteka nk'aba ukaba wabazigamye mu rugendo bagashika amahoro natwe bagasanga turi amahoro turavuze ngo izina ryawe nirihabwe icubahiro mu ijuru no mw'isi ibihe byose nyaguhora ku ngoma naho rugisangamwe none mwami Imana kakanya n'isaha raba abashitsi b'iteka igikorwa bagiye gukora turakwinginze kugira ngo uzukibahezagarire ukibahera umugisha maze nibagera iwawe uzukibahera ibitsibo
mana data wa twese uri mu ijuru natwe wongere kutuzigama uturinde kwiganyira no kwihebura hanyuma ikindi gihe tuze tubonane n'aba bene data twese duhuriye iwawe mu ijuru twakiza imiruho n'imibabaro urakoze rero kugiye kutuzigama no kuturinda umwanya wose tuzakumara hano turaguhaye kaze na karibu umwami Imana kugira ngo abari wowe utuganza maze ibikorwa byose tubishyize mu maboko yawe ngo birongorwe nawe kuva dutangura gushika turangije tubisabye mu izina ry'uwaducunguye Yesu Kristo umwami n'umukiza wa kabiri. Umunsi mukuru mpuzamakungu twimirije mu kwezi kwa gatatu. Mwanyumvise mwese n'uyuhe munsi mpuzamakungu twimirije mu kwezi kwa gatatu mutubwire n'itariki. Thank you.